Fondation tubashimire bakiriho ni ikiganiro cy'umugambi tubashimire bakiriho wagashimwe kitiriwe Fondation Femido Jaba ugishikirizwa biciye ku nsamirizi ikoresha kurengiza by'Uburundi RTBB kwa kwachwa muhirahije ukwezi kagitegurirwa na Spokesman Fondation Urumugisha turabana bo Burundi ni Fondation Femido Jaba ikiganiro ni tubashimire bakiriho reka dusubire tubahe ikaze muri kino kiganiro mwama mukurikirana buri munsi wa Mungu wa nyuma w'ukwezi ni ikiganiro mubona rimwe mu kwezi kino rero akaba ari ikiganiro navuga ati cambere cuguru uyu mwaka mweje kumviza igice cambere aho umutumire turi kumwe niwe twari twamusanze kumuhana iwe arashobora kutubwira byinshi cyane kubijanye n'agashimwe heruka kuronka kavuga ngo tubashimire bakiriho tubibutse ko mu benga bw'ivyuma turi kumwe na Bonaventure Bankika hamwe na Alexine mubona tutibagiye na Nathan Ntunzwe n'Imana hama umutumire wacu live turi kumwe na Femido Jaba turi kumwe nari nihenze turi kumwe na Dunia Bed reka tuguhe ikaze kandi Dunia Bed murakoze cyane kumikaze umeze neza cyane gose burya sijya mbere ushitse muri studio za FTBB nk'umutumire cyane gose nabo bambere ndashitse mbona hatari kumwe uhabona gute no kuri harashajije harakayaga keza ni sawa klimatizere ni sawa bashaje ndabona yuko nakakabiye kubutama kaciye kamvako yego cyane abakunzi bacu buno munsi mutuyanganira ikirere cagoranye connection sinziza ntituri live kuri ku mbuga za radio televiziyo Burundi bwiza ariko turafise nimero twabateguriye ni 65 95 99 25 68 65 99 25 68 canke 65 992 568 murashaka kutwakura eka naho ubwo butumwa ngira turashaka kubusoma rero imbere yuko kumbure tuza kugaruka ku bibazo vyagiye birandikwa mu commentaire kuri no mutumire wacu bafatiye ku gice ca mbere turahaye n'akaryo mwese mwashoye gukurikirana igice ca mbere c'umutumire wacu Dunia Bed gira commentaire canke muduhamagare mutwakure ari bibazo mushaka kubaza turi live turaza kuvyishura ikibiriraho reka rero tumira mate hari uturirimbo twiza twateguwe cyane ku bwanyu abantu mwese mukunda igihugu hari uturirimbo twateguwe kugira dushobore kubafasha gukundisha igihugu gukunda igihugu cyane twagiye Sayangana Burundi, ganya Burunda, ikirezi, gihugu ciza, uraberewe mubawe. Mutima wa Afrika, utekana bose. Hey, Burundi, reka nkujyage nsemerere gose n'amakunga byumve. Uri gihugu ciza uteye igomwe urahimba yubereye ijisho wamanya abagabo ubutwari n'ingingo y'ijunja n'ijambo Burundi bamye bakugwa nako nibatora agatiro baharanira iterambere ryawe ntare rushatsi ucambara n'amayaru wawe Burundi ntare rugamba yaragwanye birakomera arondera kwagura imbibe zawe sayangana Burundi ganya Burunda ikirezi gihugu ciza uraberewe mubawe
gutekana bose sayanga naye yeye sayanga Burundi sayanga na Burundi sayanga kayirezi igihugu cyiza uraberewe mu bawe umutima gutekana bose ndagukunda urabura muko bwanje Ego cyane akarimbo ni sayangana Burundi na akarimbo garyoshe cyane kukundisha igihugu Burundi dunia n'amahoro sanzwe nzi ko ukunda no Burundi ariko nizere ko naka karirimbo kaje kuhira oya je nariko ndumviriza abaririmbyi bacu nako batagira oya cyane gose biriko biragira intambwe mu minsi yeze twakoma induru cyane kuko twabona yuko bariko barataka novera k'indirimbo z'ikirundi ubwo urumva ko uririmbo rushobora kumara imyaka myinshi cyane ruza rufise iteka ego abatwirikiranye igice ca mbere na cyane cyane aho twariko turavuga twagusanze ku muhana hari uwashoboye kwandika ati uyo mutumire yatangiye kuvuza ingoma afise imyaka ingahe neza cyane natangiye kuvuza ingoma afise imyaka 11 hari mu 1982 ku nkoro ya Perezida Bagaza hariho ngira ntiyari yakwirikiranye ikiganiro neza yagarutse aravuga ngo uhavukiye hehe ntiyumvise ko urungaha nyene mu gisagara ca Bujumbura ego yes ni kuri RTBB nkuko mubizi ni kuri 90.6 aho tubandanya tukurikirana ikiganiro tubashimire bakiriho muhinga bw'ivyuma turi kumwe na Bonaventure Bankika Alexis nimubona na Nathan Huzwe n'Imana aho bariko baradufasha kugira amajwi n'amasanamu dushikire bimeze neza tubahaye nimero mushobora kutwakurako ni 65 992 568 mukaganira n'umutumire wacu murabona ko ibirere vyagoranye tutari live kuri Facebook ariko nizera ko kino ganiro muzogisanga ko kuri Facebook na YouTube vya RTBB muhinga bw'ivyuma tubandanya tumira amate twongera kandi twakira n'ibibazo vyanyu na cancana aho mwagiye muravyandika mukanya turagaruka dusoma commentaire twagiye Kera baraturwanira basogokurukera baraturwanira barwanira Uburundi nabuzukuruza barwanira Uburundi niteka ry'igihugu mukuja ku rugamba bafata ingendo ndende ego turabona ko hari umunywanyi ku murongo wa telefone reka tugerageze tumwitabe allo utwinitingira twamugoye ntiya telefone yiteguye neza ariko inimero niza zindi nyene ni 65 992 568 55 amajana 992 amajana 568 mwifuza kuganira n'umutumire wacu ni kuri RTBB akaba ari Dunia Bedi hama dushimira n'abariko baradukwikirana aho bari hose abakunzi bisamirizi ivyiza vy'u Burundi ariyo RTBB twagiye Ego turafise umunywanyi ku murongo wa telefone allo biramugoye nawe nyene sinzi ko ariko arabipa sinzi ko arababipa ariko turashaka abatelefona kugira bashobore kuyaga n'umutumire wacu turabandanya n'ikiganiro tumviriza n'uturirimbo twabatororokanije
mu kanya tuce tugaruka kandi dusoma n'ubutumwa mwagiye muratwandikira ni 65 992 568 ikiganiro nitubashimire bakiriho turi kumwe n'umutumire wacu Dunia Bezi. Iki ni igice ca kabiri. Igice ca mbere mwamwumvise aho twamusanga kumuhana, murashobora no kuja kuri RTBB ku mbuga zacu mugashaka kugikwirikirana mukabona ukuntu mu nzu hiwe hari hashajije n'ibindi bitandukanye, ariko turashobora no guhera kuri buno ino komantere y'uwo munywanyi wacu yavuze ati ngo wiyumvise gute igihe utogwa mu guhabwa agashimwe katubashimire bakiriho. Kimwe gusa igihe dutogwa nta kundi twiyumva ko ari kubona yuko ari iteka ridasanzwe, kuko mu gihugu cy'u Burundi ari abantu barenga imiliyoni 10 n'izindi hama ugatogwa uri umwe kandi kakaza agashimwe kitiriwe umwaka, kumva ko ari ikintu kidasanzwe nagahimbare rero. Yego ngo kubwawe hari agashimwe kazuza kakurutira ngo ubwabo ngo iri zina tubashimire bakiriho ngo uvyakira gute? Aka gashimwe karahambaye kuko icivugo cyako tubashimire bakiriho ni ikintu kidasanzwe kandi cy'intibagirwa, kuko umuntu arashobora gushimirwa mu buryo ubu na buriya mugabo ahanini hagicivugo kiba ari ikintu gikomeye cyane. Rero ni ikintu cyiteka kubona uyu mugambi watangujwe na Famille de Jaba, Fondation Famille de Jaba. Hama rero uyu mugambi tukaja mu rutonde rw'abashobora gushimirwa ugitangura, bisigura rero yuko Famille de Jaba yari yatwihweje iminsi itari mike kumbura ikagira n'intundu yuko dushobora gushimirwa, canke ugaca usanga uko batugomwe uko batwiyumviriye niho hazananye n'uyo mugambi nta n'uwo bimenya. Ego Antoine Mugiyosha avuga ngo uyu mutama turamwemera cyane ngo ngo n'umutimbo abushitse. Yego aho ntiyihenze na gatonye, kuko twebwe twatangiye kuvuza ingoma ngaha mu gisagara ca Bujumbura mu 1982 mfise imyaka 11, nta n'uwundi mugwi wari ngaha mu gisagara ca Bujumbura kiretse umugwi w'abatimbo wo mu Kamenge no muri zone ya Cibitoki, aho hari ku ntwaro ya President Bagaza. Urumva kuva ico gihe mfise imyaka 11 uno musi nkafise imyaka 52, no kuvuga yuko ni ibintu mbayemwo imyaka 41 ntahagarika kandi ata munsi numwe ndeka guserukana mu musho w'ingoma. Kumbure rero iba yarafatiye kuri ivyo abona yuko twamizako bigaca bituma abona yuko tubikwiye. Jean Marie Mukinama avuga ati ngo vyaraboroheye kuguma mu karanga muri imvukira zo mu gisagara. Cyane gose mu gisagara ni mu gihugu nk'ahandi, kandi aho benshi niho bihendera baba bibaza yuko abanyagisagara badafise ikiranga igihugu, ahubwo abanyagisagara bakwiye kugira ikiranga igihugu, kuko baba ari ishusho kandi rakaba ari ijisho ry'igihugu. Ivyo rero twe byaratworoheye, igituma byanatworoheye nuko ubwa mbere na mbere nuko tubikunda, kuko iyo utabikunze ntibishobora kugira ngo birame, kubera yuko twebwe tugitangura gukora bijya byo kuvuza ingoma abantu batubona yuko umenga turabasazi, bakabona yuko turakora ibintu bidafise akamaro. Mugabo rero ubu benshi barabona yuko ari ibintu bifise akamaro, kuko ni ibintu bikuduza bikagukura hasi bigagushikana hejuru, na cane cane iyo wabonye tuko turagira zya ngendo mpuzamakungu kumva ngo ati tuvugiriza buraya tuvugira hirya no hino, kuko abantu babona yuko umuntu ashobora kurira indege ari umukinyi w'umupira ku bantu bato bato. Hama rero bakabona yuko abatimbo bashobora kurenga impinga bakagenda hirya no hino bagaserukira igihugu, bacabona yuko ari ikintu kidasanzwe. Ubu rero barabihurumbira cyane, nico gituma ubona yuko hari imigwi myinshi yagira avuka ngaha mu gisagara ca Bujumbura, bajya benshi bagiye boga kuri twebwe. Ego Eric gira uko ushaka ari ngaha ngo mu Cibitoke kujya kane ngo ndiko ndabumviriza ndaryoherwa n'ico kiganiro tubashimire bakiriho, hama ngo mwakoze kuri uwo mutumire ngo sinaronsa akajya ko kumviriza igice ca mbere ngo ariko naryohewe kumubona ngo kandi Fondation Famille de Jaba ntimwihenze kumushimira
komera kwibanga mubandanye mututeramisha. Ego ni nuwitwa Eric Girkwishaka ngo ari kujya kane mu Cibitoki ariko aragukeza yongera ashimira na Fondation Femido Jaba kubw'iki kiganiro catubashimire bakiriho. Uri kurumva umuntu wo mu Cibitoki akeze umunyakamenge ntibitangaje ni hasa ni hasani n'ababanyi hajya rero umuntu iyo uriko uragira intambwe canke uriko urakora ikintu hariyo ibintu utategereza kwirengagiza. Ubwa mbere ubanza urondere yuko uba rurangiranwa mu nzu aho uvuka. Ubwa kabiri ube rurangiranwa mu kibano. Ubwa gatatu ube rurangiranwa muri ku musozi. Hamu bwa kane ube rurangiranwa muri zone, komine, intara, mu gihugu cyose no kwisi yose. Urumva rero uyo mu Cibitoke arakora bishingira intahe bisigura yuko ari bamwe twavuga bo muri komine. Mu kanya naho kumbure nabo kwisi yose bava bana bishingira intahe. Hajya rero umuntu nico kintu ca mbere akagwanira ico bita wamaziki yaba aherereye canke aho hose ashobora gushikana ijwi. Yego kumbure imbere yuko tuca tugaruka kwakira abanywanyi batwakura canke gusoma ubundi butumwa tusubire tumira amate n'akandi karirimbo tuce tugaruka. Ndabona dusigaje iminota 10 kugira kino kiganiro cacu kirangire. Ni kiganiro tubashimire bakiriho hama inimero mushaka kutwakura ko ni 65 990 568 65 990 568 murashaka kutwakura mukavugisha umutumire twagiye. Reka mayo Burundi igihugu Imana yangabiye data na mama ivuga bakujije nanje burandeze n'urubyara Imana yangabiye uhaye Burundi ndakubwira batakuzi igihugu nkunda reka ndakuririmbe igihugu cy'u Burundi ndaguhayagize ndagutazira amazina ndakwita izahabu naguhawe n'Imana itangikitangiriye tama naguhawe na Rurema yaremye igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ndaguhayagize ndagutazira amazina ndakwita izahabu naguhawe n'Imana itangikitangiriye tama naguhawe na Rurema yaremye igihugu cy'u Burundi. Genda mu mugamba ututsikira imironimbo kubitiza mu kumaso uragane buyezi bugesera utibagiye buyogoma intara kamazi Burundi ikiranga Barundi uvugurura imirumwe reka nkuyage Burundi nakubwira batakuzi igihugu cy'u Burundi ndaguhayagize ndagutazira amazina ndakwita izahabu naguhawe n'Imana itangikitangiriye tama naguhawe na Rurema yaremye igihugu cy'u Burundi.
maze Burundi ukagira izina mu makungu. Gihugu c'Uburundi ndaguhayagize, ndagutazira amazina yakwita inzahabu, naguhawe n'Imana itangiriye tama, naguhawe na Rurema yaremye igihugu c'Uburundi. Yego muvyeyi mwiza nzokuririmba nzokuvuga neza nzokurata, ndagutaka ibitako ndagutera amashurwe. Cyane akaririmbo ni inzoguha ya Burundi, na karirimbo keza cyane kariko karadufasha novuga ati kugira ibihe byiza muri kino kiganiro. Ubutumwa bwabandanyije bushika, hari witwa Aline Irakoze ari mu Carama avuga ati nabakurikiranye 5 kuri 5, ndamukiriza umutumire umubwire ko tumukunda. Ndamuramukije kandi ndabyishimiye kandi ndamukeje. Fredy Ndorere ngo ari mu Kavumu ngo turaryoherwa cyane n'uwo mutimbo wacu ko yamaduserukira neza, ngo ahubwo ngo Fondation Femido Jaba ngo ntiyihenze mu kumushimira, ngo n'abandi ngo nibabandanye bamukomishwashwa. Arakoze cyane Fredy, kugene gashoboye kubona ko Fondation Femido Jaba yakoze ibikora inka no kumushimira. Ego hari witwa Judith Ndemeye ngo ari mu Gihosha, yariko aravuga ngo kino kiganiro kiba ryari na ryari. Twababwiye ni kiganiro citwa tubashimire bakiriho, kiba rimwe mu kwezi, hama ni buri ndwi ya nyuma, buri dimanche ya nyuma y'ukwezi. Umutumire yari Dunia Bet. Murashobora kandi no gukurikirana igice ca mbere kuri Facebook Dunia. Akanya kariko karaturega, turabona ko dusigaje iminota 4. Ikiganiro ni tubashimire bakiriho, kumbure twarayaze, tugusanze muhira turisanzura, ariko muri uno mwanya mutoyi dusigaje hariho icyo ushobora kubwira bariko baradukurikirana, na cyane cyane dufatiye kuri tubashimire bakiriho, agashimwe heruka kuronka. Ego murakoze cyane abariko baratwumviriza. Ikintu nobabwira yuko muri kino gihugu cy'u Burundi hari abantu bakunda igihugu koko. Dufatiye kuri Fondation Femido Jaba, kubona yaratanguje icyumviro cyo kuvuga ati abantu bashimigwe bakiriho ni ikintu gikomeye cyane. Ivyo rero ushaka kubibona uzorabe nk'iyo umuntu yitavye Imana. Iyo umuntu yitavye Imana, hari abantu bahagarara hajya imbere y'uruhavu bakavuga amateka y'umuntu menshi cyane, hama uri kuravyumviriza ugaca urabaye amateka y'umuntu ariko baravuga n'ukuntu yarabayeho n'ukugene atashobora gushigwa habona, kumbure ukabona yuko nta nico bimaze kugira banabivuge. Mugabo rero Fondation Femido Jaba yavuze ati ahubwo uyo muntu yakoze ikintu mu gihugu canke mu kibano, ikintu kiza gifise iteka, reka tumushira habona maze tumuha agashimwe, twongere tumutere intege. Aho rero ntiba bateye intege uyaronsa agashimwe, batera intege abandi bafitaniye isano no gukora ivyo bintu babona yuko bishobora kuja ahabona, bigaca bituma bagira intambwe idasanzwe. Numva no gutera intege no guhimiriza abantu, mugo bakabahimiriza biciye muri ico kintu cyo gutahura ico umuntu aba yaramaze. Hama rero je novuga yuko Femido Jaba Fondation ni fondation koko, numushinge kabisa mu buryo bakwiye gushigikirwa mbere, kiretse no gushigikirwa gusa nabone bakaja mu rutonde rw'abantu bashobora gushimirwa. Herega arashobora kuboneka iyindi fondation nayo rekavuga ati natwe dushimire abantu, nabone bakabashimira kuko bakanguriye abantu igikorwa ciza. Kuko ca wiyumvira kubinyerekeye nka jewe, nukuri ntavyo nari nzi yuko Fondation Femido Jaba bishobora kunyiyumvira. Mugabo rero
yagiye kwiyumvira yisunze ibikorwa ndangura hirya no hino hama rero ivyo bikorwa byaciye bintera intege bigaca biboneka yuko ibyo bikorwa birabwa na benshi uri kurafatana babanditse ama message urabona yuko nabone babishima aho rero nabone bampaye agashimwe kuko babigaragaje cubona nk'umuntu akuvuga utamuzi muga akabazi ibyo uri kurakora bisigura yuko nabo onye bagiye mu rutonde rw'abana bavyawe na Fondation Famille de Jaba mu gushima hari rero umuntu ashima bivuye ku mutima hama n'umuntu akabishira ahabona nico gituma rero twokeza Fondation Famille de Jaba kuri uyu mugambi mwiza cyane yatanguje mu gihugu ukaza ari umugambi waje ushigikira intango n'ivyumviro leta y'u Burundi yatanguje mu kuziratanga ubushimwe nko ku minsi mikuru y'abakozi ku minsi mikuru yo kwikukira ku Burundi ndetse mu 2017 nkaba narongejwe agashimwe ndagahawe n'umuhisi nyene cyubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yaranawe yaranshimiye hama rero Fondation Famille de Jaba ikaba iri kurakora ibi iza yuhira ivyiza byo gutanga akaruru keza kugira ngo abarundi bafate umugenzo wo gukingurukira umuntu imbona nkubone ni ikintu giterite ku muntu kikongera kandi kigatera iteka umuntu yakoze ico gikorwa kuko iyo umuntu umukengurukiye araheza akabona yuko ufise ubuntu hajya ubuntu rero burangwa n'ibikorwa burangwa n'ibikorwa kuko hajya ibikorwa nivyo vyivugira yego murakoze cyane muvuze ati turashimiye cyane Fondation Famille de Jaba yo yazanye kino ciyumviro catubashimire bakiriho nubwo wari waramaze gushimirwa ati ariko warashimye ati nabo ahubwo nibashigikigwe ahubwo mbega nabo nyene bazoshimirwa nande dufatiye nko kuri Famille de Jaba urumva uvuze vyinshi kandi ati bazoshimirwa nabandi none je narinzi ko bazonshimira gushimirwa rero biza giturumbuka kujya je banshimiye giturumbuka none barashaka gushimirwa giturumbuka ego tubashimire ko ari bo bambere biyumviriye kino ciyumviro hama bakanagishira mu ngiro nubwo hazoza abandi bazoba bafatiye ko ku cyumviro cyabo ariko kandi navuga ati duhamagarira wowe wese ashoboye kugira icyo aterera kugira nakajya kabahasha canke nimba hashimirwa babiri ku mwaka babe na batanu nibaza ko vyo bari vyiza sivyo cyane gose nico gituma twavuze duti iki kintu Fondation Famille de Jaba yakoze ni ikintu kigwiye gushigikirwa gategwa intege rero nuko kuntu umuntu atahura ico gikorwa kirakorwa kuko igikorwa ariko barakora kiri mu bikorwa biterera igihugu mu gutsimbataza amahoro bigaterera igihugu kwitaho ibikorwa birangurwa mu gihugu mu buryo umuntu ariko arakora ikintu agashimirwa kiba ari ikintu citeka kuko iyo utakoze ikintu citeka ntushimirwa ahubwo baragutera ivyatsi urumva rero iyo uriko urakoze ikintu citeka ukagikorera mu gihugu uri fasha igihugu kugira ngo gifate intumbero nziza kirangwe n'ubuntu n'amateka hama rero Famille de Jaba imaze kuza gushigikira abantu batandukanye bariko barakora ibintu by'amateka mu gihugu urumva ko nabone bariko baraterera igihugu kugira ngo basahirize uyo mugambi wo kujijura abantu bagire umuco mwiza imigenzo myiza yo gutahura gukenguruka erega sukuvuga yuko ari na Famille de Jaba gusa birashobora no kwandukira bikaja no mu miryango umwana yakoze ikintu ciza ukamushimira umukenyezi yakoze ikintu ciza ukamushimira nukuvuga umubanya yakoze ikintu ciza ukamushimira hajya rero gushima ni ikintu gitanga imigisha kandi ni ikintu gituma gitera intege umuntu akabandanya akora ivyo bintu akabona yuko ari ibintu biteye igomwe gusumba murakoze cyane Dunia Bed tugushimire ko witavye ndibaza ko n'ikindi gihe tuzogutera kamo murakoze cyane je umunsi wese muzontera kamo nzogamburuka kandi nzoza ego dushimire n'ababanye natwe muri kino kiganiro abatwandikiye ubutumwa badukurikiranye kuva ku gice ca mbere gushika ku gice ca kabiri abatweretse ko tutariko turatamba twirora tubashimire bose ariko dushimire cyane n'abadufashije mu hinga bw'ivyuma kugira amaji n'amasanamu
bidushikire bimeze neza. Novuga ati hariho Bonaventure Bankika, Alexine Mubona na Nathan Ntuzwe n'Imana, tubashimire cyane mwakoze. Tubaye isango ryo ku ndwi ya nyuma, ku munsi wa nyuma w'ukwezi kuza kwa Ruhuhuma, ni kiganiro tubashimire bakiriho mwaba mushikirizwa nanje, hama kigaca nanje spokesman, hama kikaza rimwe mu kwezi, no kuvuga buri munsi wa Mungu wa nyuma w'ukwezi, isani 2 z'ijoro gushika 3 z'ijoro. Mwakoze rero, naho ubutaha reka tubashimire cyane, naho ubutaha, ciao. murakoze cyane. tubashimire bakiriho ni ikiganiro cy'umugambi tubashimire bakiriho wagashimwe kitiriwe Fondation Femido Jaba, ugishikirizwa biciye ku nsamirizi ikoresha kuri byiza by'Uburundi RTBB kwa kwacima muheranye kwezi ukagitegurirwa na Spokesman Fondation Urumugisha